sawa nani manager amaso yiwe okay ni muzuri ego ku maso amaso arahenda umubonye kandi umubiri urahisha no nkubu umubonye ngaha ni mukali ni mzuri okay ni bakali ubamenyera he kari beza sasa kwa ni foto irabesha urakora mimi nice ku mapicha oyo tukutane sasa live cha wiruka bo wasema sura siro rapa ni mukali kabisa ni mzuri navyo ndabishe toto tai toto mzuri po wametise sawa umenya yuko ari mwiza gute Jonza kora ko picha mkitanda ni 0 kuna ni hii ni 0 kila kitu ni 0 na kupicha na nani mukali okay imva rero katuyage aba bana bariko racha kuri ekran ni 0 kuvuga uvuze 0 gute bo icambere turavye mu maso umukobwa kuna bameze mu maso gusa ijya housing yiwe attention housing irabesha kandi rero ubu abantu basigaye bikundira ibiki housing oya benshi oya ego benshi basigaye bikundira ama housing waraba gusa kwanza ujya mu bebe ameze neza arisiga amavuta meza afise akanuke keza urumva afise imishatsi afise ibisusu nka nice urumva afise amatama nka nice afise amaso meza nka nice imishatsi Hello all fans do INYISHU media kuri mukunda nice behind camera no kumena Benisha. So guys, uno munsi haracali ava midi hariho mu gitondo abari ahantu se uhereye good morning bavuga mu Faransa bonsoir nyibari ku mugoroba hiyo muri. So uno munsi twahariri yari jewe kauze ntari we waragwaye. Twahariye turaragwa ati ndamubwiye ati ko none namubaza kauze kugira ubone umukobwa mwiza canke umuhungu mwiza umubonera hehe. Kauza avuga ati buzuri mavazi nindavuga ati no ati twahaririye cavuga ati yuko ico kintu bisaba yuko ndabishize imbere abakunzi banyinshi media kuri abakira muri Afurika kunatahura muzana ivyumviro vyanyu kugira mukure matati ndambwira ati yuko umubonera mu gitanda umubonera kubwiza umubonera ku muzu yambara umubona kuri comportement bati yuko umukobwa mwiza cyangwa umukobwa mubi umubonera hehe. So akora ati bosi yacu yatumirije agati nice atakabira ndakwishura so erega urazi inyishu medu usige fise tuganiro nk'iki cyumviro wazanye eka ndakubaze rero wavuze ngo umukobwa mwiza wamurabira eka kwanza ngani cyane n'umukobwa sinzi rero ko ari umwiza cyangwa ko ari mubi kubyiwawe kwanza wiravye wewe wibona mwiki uri mwiza cyane urafyataguritse umviriza Jenny rabye sebwa ati kungono kibona cyo ndi beautiful cyangwa ndi mubi iyo umuntu akurabye niho vuga ati uko gwati amaso yonde ntago kwemera umugeni nibye harumba gwati nasi ni mwiza cyangwa ni mubi kuko amaso aratandukanye ukuntu araba so aje namubaza kauze jewe ndi mwiza cyangwa ndi mubi umbonera he kuri comportement ku muzu nambara ku mataye mfise ku inzobe mfise kubwira ro mfise cyangwa umbonera mu gitanda yavuze binanyisho gati ko reka tubishira imbere ya kamera kugira nagirede gitanda aba rero uvuze ku gitanda ahantu benshi baje bavuga turazi ko n'isabuni yo ibiryoshe ku muntu reka ndakwereke isabuni yo nyene iyo riryoshe ku muntu atiyumvira ibindi bintu kira muntu wese rero afise ukuntu abwiza iki mana isabuni girana tukunda kwereka tukugwa So guys dakere comment robisi na like na subscribe ndabasabye dakere gusa comment umudada mwiza cyangwa umubi umbonera he comportement impuzu taye ubwiza iki ibyo nibyo shaka umbwire cyangwa umungu mwiza ndamubona ku mafaranga kwanza abahungu bo birazwe mwebwe ubwiza bwanyu ni ku mufuko icyo cyo kiranze gusa tugiye kubadada abahungu ntibarimo sivyo umukobwa mwiza ndakeneye abakobwa bagenzaje mu nyishuri cyangwa abahungu umubonera muri pompompo umubonera mu mpuzu yambara umubona ku mataya afise kubwiza mu gitanda ibintu nk'ibyo cyahe mubi umubonera he gusa je ari kintu mwaho ngiyahora bira kuri comportement aha rero urazi nazanye ico kintu uriko ravuga ndaba abakobwa beza cyane ari umukobwa mbona ngafise ibisusu yirekuye afise akayobe basi basabanyisha cyatubishira mu waguma bibira muri ekran urumva uravye uyu urabonye yambaye acabaye sawa
nani manager aba maso yiwe okay ni muzuri ego ku maso amaso arahenda umubonye kandi umubiri urahisha no nk'ubu umubonye ngaha ni mukali ni mzuri okay ni bakali ubamenyera he kari beza sasa kwa ni foto irabesha urakora mimi nice ku mapicha oyo tukutane sasa live cha wiruka bo wasema sura siro rapa ni mukali kabisa ni mzuri navyo na sindabishe toto tai toto mzuri po wametise sawa umenya yuko ari mwiza gute Jonza kora ko picha mkitanda ni 0 kuna ni hii ni 0 kila kitu ni 0 na ko picha unaona ni mkali okay imva rero katuyage aba bana bariko raca kuri ecran ni 0 kuvuga uvuze 0 gute bo icambere turavye mu maso umukobwa kuna bameze mu maso gusa ijya housing yiwe attention housing irabesha kandi rero ubu abantu basigaye bikundira ibiki housing oya benshi oya ego benshi basigaye bikundira ama housing waraba gusa kwanza ujya mu bebe ameze neza arisiga amavuta meza afise akaluke keza urumva afise imishatsi afise ibisusu nka nice urumva afise amatama nka nice afise amaso meza nka nice imishatsi myiza ibintu nk'ivyo urumva benshi rero barabiki background baraba background gusa ahubwo nibaraba umukobwa ngo ivyindani nyene arafati umushize mu nzu yo kuba wati ko hariho ingorane yo kurongora umukobwa mwiza umushize mu nzu hari ko imani baze ko burongore abandi jaranza Gio nawo mini mkali naho aho rero ivyo ni bya vyumviro byacu by'abantu twabaye ruguru kuko uvuga ati jewe rero sinorondera umukobwa mwiza umviriza afise itayi nziza sawa kumurondera ni kimwe byiza rondera umudada avuga ati yuko okay ni mwiza cyangwa si mumime afise visa avuga ati yuko umuntu nawe tumwe n'umugabo kwanze je ntavyo turimo sindiko sindabobakiye sibyo gutaka twavuga ati yuko umudada mwiza cyangwa mubi umubonera he rero aho icambere uri umustar amenyo namenya afise sawa umva rero umudada mwiza cyangwa umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza umurabirahe icambere kumuraba bivana n'umuntu na nyene nk'umuntu umuhungu abakeneye ari undi avuga ati jewe nkeneye umuntu twojana hehe kugikirori jewe nkeneye umuntu kubana nawe mu rugo aho rero nawe nuragitomura neza eske kumuraba cyangwa umuntu yifuza kurongora yorongora umukobwa ameze gute ico ubagije uko kiba kiryoshe mugabo par exemple ngakuze na mushera fise akorarondeye umushera ubu gusa ujyana nawe ibirori nibindi ndakakobwa keza niko no muhanura keka ko nasura nzu kuko ni star Benini star numukongo ngomayo cyarondera umumetise cyangwa akarondera umurundi kaze mu Burundi turafise abakobwa beza akavuga ati jewe rero nawe uzosubira muri Kongo bazobona ko je fise aka baby keza aho rero kuva ni wa mukobwa wo kujyana ikirori mugabo umbagije ati wo kubaka urugo attention kubaka urugo n'urundi gwego ego ibirori ni bengi nanda birori norondera nice afise ibisusu tujane bakubwira cyo guma gusama eka rero umuntu agira iki wo kubaka urugo je sirondera abakobwa nk'aba vraiment kuko uyu jewe kubyiwanje ndamurondeye koza jewe urazi ndafuha anamkiwa kwani mzuri ni mzuri lakini winje muri yikayo ngaha umugore wanje ndamwambisa uku cyane umugore wanje ngamubwira ati hena ngo uyu nyene urabona ngene baguma bahena berekana utuntu nino dususu ça c'est bon mu star ariko rero ufise focus yo kubaka urugo rwawe ngene yuko ko nzoramba umugore wawe urambondera za muzu nyene zigezweho zijya muzu zaba abahinde attention abahinde je ndabakunda ngene bambara nibindi uvuga ati kugistiri bajya si bose nizandaye ibihugu byose ibintu nk'ivyo sasa umugore wo mu rugo ni wa mugore uvuga ati naho no imbere y'umukuru kuko igihugu cyacu urazi ngene kimeze cyafise ya mico ya kera imico turacafise imico myiza sico kimwe n'ibindi bihugu urumva sico kimwe n'ibindi bihugu uruno sasa urondera umuntu turi locale ahanyene urondera umuntu avuga ati je ndambara nko mu rundi kazi fisi ndero ni ngoma twubaka iki urugo yene apo sasa apo uzuvuga ati jewe narondeye umugore ameze ukunuku afise ingeso nziza bikunze mu kurera ruguru umumanukane mwubake
umwigisha ibintu byose mwereke ko jewe nkeneye ukunuku ko kwambara ukunuku. Okay, niko naswali. Malaki sa aba banamuke bameze ukubambara uko. Ntibakwiye kubaka urugo. What you say? Okay, abakobwa bambara uko mamikonda uti abampuza babana ubu miniskirt ntibakwiye kubaka urugo. Aho rero nibyo nagumye ndakubwira ati turi loko. Tubwe abarundi kenshi turi loko. Turacari nganyene ari ukuntu twugaruye indani. Hari abantu bubaka urugo bambaye uko. Barahari nyo hapana wewe. Kandi rukaguma. Wewe sasa hapana. Reka nakwe wabwo wari kumbaza ati biva kuki. Asiva kuki. Aba Reka ndakwereke rero. Reka genda ngerageze ndabisigure nimba ari uko nimba atari uko ariko kenshi nje ndabikurikirana. Umukobwa rero ukabona yambaye mini every day. Ukuvuga nuko icambere kugira amenyere kubaka cyange arunga umugabo wace bubaka rugume imyaka n'imyaka. Urumva ni wa mukobwa yambara mini muhira yakuza yambaye mini kuva papa mama wiwe nawe nyene yambaye mini kera cyane yavutse yambara mini sinzi kuri bavyumva akaca bikuriramwo uko mugabo barundi arukundu abarundi kazi benshi usanga basirimutse umva atangwe kwambara mini afise imyaka 15 ko urumva akaca atangwa kwambara mini agaca sirimuka aci ahantu mtoto jaune akisikia mtoto jaune arashaka mini hapa afise umukunzi agaca agenda kujya mu ndo afise umuduga wamubwiye afise mtoto jaune umukunzi wiwe afise agakinga anapita sehemu umukunzi wiwe afise umuduga uwo wundi nyene wamubwiye ngo na mtoto jaune acamo amagara afata mtoto jaune ndagukunda uko jaune bana umusheri wawe yararonse wagote no wasigira ka nimero uzorabe rero nko muri Amerika canke mu bindi bihugu wamara utuntu twamamini ukoze kwanza umuntu kuko umukobwa uko yambaye mini yo kugira nga waragufunga cyangwa agakubita amakofi sinzi ko rwanyumva ico kintu neza uko agikurikirana nukuvuga rero turashaka kubitandukanya ibintu byo kuvuga ati ngo luki amasiyo luki Jesse norongora umukobwa afise isura fyatagoritse hapana sawa okay les fans ndikunda baza sawa toto wazuli wavuze ati abani bakukura kirori ntago bokubaka je ndazi ko bokubaka sawa kujyana ikirori ariko bokubaka kandi abantu babubaka bakagwa bafise experience si bose bakora experience mamako acha kwambia mamako yanafaga yonyo nafaga kanda kubaze mama wawe ariko kecho usanga ubengani twege nizo tango mwe tuvusanga twaruta ibintu kweli ki experience tatufise experience gute wakati leo uko na waridu ejo utawe kukure uresha n'abahungu kubera iki uci ahantu acabona ibisusu ino bati sasa wewe kugira n'umwana wazo bafise experience uzokwa muko nyene uvanga batiranya abahungu n'ibindi batonda yani jo takutanaga n'umwana wawe agiye bavuga experience niwa muvyara rero nawe uzogenda mwambika kutumini ariko wewe uzowaciye mu bintu bigoye niyo mavuna kubajije ati eske mama wawe ushya mama wanje ari kwiza vlog sasa swasika njo nasirimuka sikusilimuka turi muri generation kwa so guys mnaelewa hiyo kitu okay niduharire sibyo comment zonyi dukeneye umudada mwiza umubonera hehe canke mubi muzi yambara canke ruki ukuntu isiga ukuntu ameze cyangwa gwati yuko abadada baba minisketi ntago bokubaka nabo kugikirori gusa canke bari babiri mani nibo bokubaka je ndazi yuko baba bafise ahubwo experience ngaho kana experience unajaka birimani kule birimani pako wanawake ari abakobwa beza afise look nziza afise taille nziza gusumba ngaha mu gisagara ca Bujumbura kandi abivuke uraza abantu baba ingozi Gitega acha wipako wanawake wazuri wana look ya kunyoka abakobwa nyene imana yararemye Burundi yararemye igihugu ciza wanashaka uno musi Beni ujya mukongomani aguma mbwira ati rero mimi ndatoka gapanisha owa madollar Beni ce n'est pas vrai sasa amugihugu cacu gusa habuze iki akadolari akanoti mugabo abantu bunyene arabakobwa beza na wewe nacubaye gusa ivyo byo kuva mini nibindi gusa umenye ati ejo umuntu yagukozeko usende sana unatingisha service sote ngoje bava mini ufajita sanje tatizi sindenza uri umumizimani sasa tizama arabengene wambara guys sawa sindabyanze nababwiye gusa umumizima buri mu mutima kama uyu ugiye kumukora kuyu no gufungisha arashaka gufungisha ariko wewe akukoze kubisusu ngo neka
Guys, wakati aujipati samani uva wambara mini nuramenya icari cyo mini urumva rero abantu bo mu Burundi ntibiha agaciro benshi muri bo vraiment ni bagaciro wambara mini kubera iki berekane ngigigi nimbari ngingigi. Okay. Abashaka uko uvuga ati umva manashaka avuga ati yuko umudada ngaho uvuga ati urambaye miniskirt so niwe wiyambaye 10 nta numwe yayikuguriye n'amahera franga yiwawe. Umuntu ati aje kuvija bakugukwa nko guti muhe coffee bikunze umwitwarire. Ego kandi amategeko arakora. Redayo niwege mubwigwa. Umuhungu yese aza ubona wirenganya gukora ku bisusu. Twabire kuriyo gukora igisusu cawe canke yaha muri titi zawe. Numukunzi wawe kandi apana wa mukunzi yo kuri telefone umukunzi yigeze gushika mu rugo mama wawe papa wawe aramuzi ugera rekuriwe kandi anjukisi biko no mu bindi bihugu usanga umwana mapenzi urukundo rutanguye bakiri bato kandi papa mama wiwe barabizi bakagenda bakuranye buke buke apana ngo atandara gushikashika hivi ngo risheri wako. Oya ubu musheri wiwe neza na neza wamaze gushika mu rugo unatoa pesa ndogo afusa sana soma naye nasoma huko ama ibintu bigacha bibandanya uko usa hari kirumaze kubona nga mu Burundi namwe bati anataka kukuchezea iwanyu araza bien nyamba kuipresenta kipresenta kwenu banamuyuwa na nataka takutumia afa kwaje hapana binakuwa amategeko arahari we oya ikibazo cy'abavyeyi bo mu Burundi naho nyene bafise amasantima ukoresheje amategeko. Okay, ni wewe vraiment unamupenda uramukunda umwana wanje. Hamagara papa wawe. Ejo akagira ikibazo umwana wanje amategeko azokora. Voilà, unasikia? Sasa leo uzanye utwaye umukobwa iwabo ugiye kumwipresenta mu ushaka kuronga iki umwembe gusa hamuca umureka. We turiya jewe papa w'umuntu walaye nakufungisha. Blague pembeni. Jeff abana ariko abana banje je sinigeze koresha ububande. Jewe narashitse kare mu rugo nkashika nkamubwira ati mama mimi sasa ni hivi mtoto wako akagira icyaba ni mimi mahari njoo hizi urumva sikwaribisha mtoto wa mtu kizire daza amategeko rero ukabona umuntu araje ngo natatu wazugatanganya mzazi weshe umuvyeyi w'umuntu umenye ko umuvyeyi aha mu gihugu cyangwa mu bihugu umuvyeyi ngana n'Imana nico kimwe n'Imana yo mwisi. Sasa ukamubeshe uko nakila kudanganya Mungu kweli ico kintu wacyumva wewe sawa ariko benshi ndazi uko bahari numuharirize akaza kweno na jipresenter bien je basha ko ari bishina mutya mukasho ntaco hindura ashamwari bisha mtoto wako ntaca uko yarameze siko ari busubire nkaje fisa jaruzi umengo no kumurasa no murasa no mumena umutwe kuko oya cha vraiment uvuza ati je mimi natani niwe mtoto wako nao mbwira kwa gusa bigaca mu mategeko y'Imana mu bavyeyi sasifi ni ibintu vyiza imigisha gusa urumva kuko je umwana wanje sino candamukira amahera menshi urumva si umuntu ndiko ndagurisha kuko no sisi koza ngatwebye imico yacu kijiko cyo peke akantu kangana n'amafaranga ijana fra 100 fra pana 100,000 uze gusa ufise umutima uvuga ati je nkeneye yuko sito bigenyera arabavye nyene arabakirisu abamizirima nabandi gusa afise umutima uvuga ati uzanye gusa n'umutima mwiza uvuga ati je ndafise vision iyi niyi kubana n'umwana wawe bica kawaida turege ibintu byo kwibloka rero ngo urabona ngo ukunuko acha bitu byako ubu bandi rero ico kintu rero mu myaka iheze ari ukuntu leta yacu yamaze yani kukishimamia fulani be ubu naho umengo kisa nk'uko umengo kiko kiratakara inzira ukuntu sasa hiyo usanga natwe twarabikoze ariko twaciye tubona ko ari amakosa kuvuga n'umusore we uriko rankurikira ico kintu mbi ufise umusheri wawe kizire kumubesha mimba uco wiruka abahungu bereshi rero ubu bafise inzira yo kuja muri Serbia baramufrapa umukobwa umuyaga birotsikiro baze ko numvise bavuga ati umudada umuhungu gituma ateye inda umudada cayiruka ngo ni umudada cayiruka umuhungu yateye inda umukobwa umuhungu yacayiruka bigenda gute ni kuburyo umukinya ariko arakina umupira atsinze gol nawe abanza kwiruka agapfa mu nduru natsinze uwo uwamudutsinzeko shawo bwebwe. So guys, I need your comment ndakeneye ama comment yanyu uromus mama ni ya frappe akiri mama kina understandika
kazi mama nawe so dakere comment sibyo mumbwira ati yuko umukobwa wo kubaka mu nzu utangalia mzuri au mbaya uzomurabira kuki mu gitanda kubwiza kuri comportement ibintu nk'ibyo ndotoke